urumva bajya bantu bakuze baba bagendana indwara z'umutima cane cane ziri mu bice bita valve. Valve rero ni nk'uturyango dutandukanya ivyumba vy'umutima. Utwo tuvalve rero hari igihe twononekara kubera indwara bita cardiopathie rhumatismale, bijya biva ku ma angine. Abantu baba barakunze kurwara angine bakiri bato, hanyuma mu nyuma umutima ugafatwa. Utwo tuvalve rero hari igihe twononekara tukugara canke tukaguma twuguruye cane. Ico gihe rero umutima urononekara ugahindura ingene usanzwe ukora. Hanyuma rero umuti wa mbere mu kubaga no gukuramo utwo tuvalve twononekaye bakadusubiriza n'ivyo bita prothèse. Prothèse rero novuga ko ari nk'aka valve baba barakoze k'icuma, hanyuma cane cane kuko ni kuramba, hanyuma bagaca bagashira mu kibanza cako ka valve kaba karononekaye. Rero ikibazo nyamukuru kiza iyo ubagashireko ari umukenyezi cane cane akiri mutoyi, akiri mu myaka yo kuvyara, yo kuronka ibibondo, kuko ako ka valve bagashizemo ubwa mbere na mbere baramushira ku miti yitwa anticoagulant, kuko umutima mu bisanzwe n'umubiri ni inyama, ni imitsi. Hanyuma rero iyo mu mutima iyo bashizemwo icuma, novuga ko ari corps étranger, ni nk'ikintu kiba kivuye hanze. Iyo corps étranger rero mu mubiri irafise ingaruka mbi, kuko hashobora kujako ama microbe, hashobora kujako amaraso avuze, hashobora kujako ibintu vyinshi. Nico gituma rero umuntu iyo bamushize ku miti, bamushizemwo ako kuma mu mutima, bategezwa kumuha imiti aguma afata ubuzima bwose. Iyo miti gatuma rero kuri ako kuma hatajako amaraso atavura. Iyo rero bamushizemwo iyo prothèse mécanique ako kuma, cane cane ari umukenyezi, ni vyiza yuko adatwara imbanyi, kuko imbanyi ku mukenyezi afise prothèse ifise ingaruka mbi nyinshi, kuko iyo umukenyezi atwaye imbanyi hariho ibintu vyinshi bihinduka mu mubiri wiwe. Hari ivyo bita débit sanguin, umurindi w'amaraso uraba muniniya. Hari ivyo bita volémie, aragira amazi menshi mu mubiri. Hariho ivyo bita tachycardie, umutima uradidagizwa. Ivyo bintu vyose rero iyo bishikiye umukenyezi afise imbanyi, afise n'ikibazo ca prothèse, murumva neza yuko bishobora gutuma niyo prothèse ivamo canke ntisubire no kumufasha. Iyo niyo ngaruka mbi ya mbere yo gutwara imbanyi ku muntu afise prothèse. No kuvuga yuko iyo mbanyi ishobora konona ibintu vyose, ishobora gusubiza inyuma iyo valve baba barakuyemwo bagasubiriza na prothèse, ugasanga niyo valve iravuyemwo kubera iyo mbanyi, naho aba ari ikintu ciza. Ikindi kintu ca kabiri nuko nkuko twabivuze, umukenyezi afise prothèse ategezwa kubandanya afata imiti ituma hatajako amakayo, amaraso avurirako. Iyo miti murayizi, ni miti yorosha amaraso, ishobora gutuma agira saignement. Muravyumva rero neza ko umukenyezi afata iyo miti akabise n'imbanyi, arashobora kugira ingaruka mbi nyinshi, mbere niyo mbanyi igakoroka, canke nawe nyene akagira ibibazo, akavirirana cane, bikamutera ikibazo, haba mu gihe afise imbanyi canke haba mu gihe co kwibaruka. Ikindi ca gatatu nuko muri urya mwanya nyene wo kwibaruka, umukenyezi afise prothèse kandi afata anticoagulant, imiti yo korosha amaraso, naho nyene ashobora kugira ikibazo cinshi. Murazi ko kwibaruka ari ibintu bijana no kuva amaraso. Ivyo rero birashobora kugira ingaruka mbi ari kuri we, ari no ku mwana. Ikindi ca kane nuko naho yo kwibaruka, uyo mwana akabandanya mufatira ko ya miti ituma prothèse itagira amakayo, nayo nyene irashobora kugirira nabi umwana. Murumva rero yuko ari ku rugero runiniya cane. Hariho novuga hari ingaruka mbi nyinshi cane gusamira kuri prothèse mécanique usanzwe ufata imiti yo korosha amaraso ituma iyo prothèse itononekara. Murumva rero yuko umuntu yagize amahirwe akavugwa agakira akaronka prothèse, guca vyonona
rimwe na rimwe bigaca vyononekara vyose bigasumusubiza inyuma n'ubuzima bwiwe bugashobora kuhasigara n'uwo yibarutse agashobora kugira ikibazo urumva ko ari risque novuga idakenewe. Nico bituma rero iyo baramutse babahinduriye valve bakagira imana bakaja hanze bagashobora kuvurwa, ari vyiza yuko abakenyezi bo kwihangana bagakoresha uburyo bwo kwikingira bwo gukinga gusama imbanyi. Nko mu gihe umukenyezi ashobora kuvuga ati imana yaramfashije yarayitwaye hama akaguma afata ya miti kwa kundi nyene yibungenze akazogera n'igihe mbere agashobora no kwibaruka wa mwana yagumye afata ya miti, aho ni mu gihe kubera bitarekuwe ko ahagarikiye miti yagumye ayifata. None muri ico gihe umwana azoshobora kuvyara imana yamufashije umwana yamushikana ntacabaye, nta ngaruka mbi ku mwana hoho iyo yafashe irya miti? Nivyo nari mpejeje kuvuga, navuze yuko irya miti ku rugero rutoya iraca mu maberebere, ni ukuvuga ko nayo nyene ishobora kononera umwana ikamutera ikibazo kuko ni imiti yitwa anticoagulant. Urumva rero iratuma amaraso yoroha, urumva rero irashobora ku rugero rutoya naho nyene kugira ingaruka mbi no ku mwana. Rero impanuro nuko twogumana ico ciyumviro c'uko umukenyezi afise prothèse canke afise valve yononekaye igwaye atari vyiza ko yosama, kuko murumva yuko bisaba ubuhinga bwinshi kugira ngo yaba umukenyezi yaba n'umwana ntibagire ikibazo. Hanyuma ikindi naco nuko iyo valve baba bashizemo ishobora kuba uruhombo, ishobora guca yononekara kubera ko yasamye imbanyi gusa, ashobora no gupfa. Twebwe nk'abakozi ba Bosa mu mizo Bosa Marita, ikintu tubona twabafasha no kubandanya tubabwira ko kibujijwe kuko ingaruka mbi yavyo ni urupfu nta kindi. Ni ukubaba hafi mukababwira yuko ari gutora hagati yo gusubiza inyuma prothèse canke kugira ingorane gushika nawe ushobora no gupfa canke kutaronka umwana. Je nibaza yuko Imana yarakugiriye ubuntu ukavurwa ugashobora gukira, kuko murabizi ko zirya ngwara benshi zibahitana. Ntaco vyoba bimaze rero gusubira kuja kurondera izindi ngorane, kandi mwumvise izo ngorane zose nadondaguye zishobora gushikira umuntu ari ku anticoagulant kandi afise bahinduriye bashiriyemo valve nshasha. Nakoze namwe.